Amasezerano y'umwumvikano hagati y'urunani rw'amasendika y'abigisha Kosesona n'ubushikiranganje bw'indero yarayatewe ko umukono bihagarariwe n'uwurongoye umugwi ujejwe ibiganiro mu kazi Sylvestre Ntibantunganya. Ivyo biganiro bikaba vyari bifatiye ku ngingo zitatu nk'uko bishikirizwa n'uwurongoye uwo mugwi ujejwe ibiganiro. Ivyo biganiro vyifuzwa ku bibazo bitatu: itunganywa ikibazo kubigisha bo mu bice bitatu vya mbere y'inyigisho, itunganywa ry'ibibazo ku mahuriro rezo y'amashure, hamwe n'ikibazo kiraba izimba ry'ubuzima na politike y'imishahara. Abaganiriye barumvikanye bashika ku masezerano tuja kubamenyesha mu kanya, kandi abo baganiriye bagiye gushirako igikuba. Ayo masezerano ngo azofasha gutera baje imbere mu kugarura kanovera k'indero mu Burundi nk'uko bishikirizwa no waserukiye ubushikiranganje bw'indero Professeur Frederic Bangirinama. Mu vyo duheje gushikako twiyemeje nk'ubushikiranganje ko tugiye kugururira imiryango uwo ari we wese, Murundi wese, eka n'umunyamahanga afise intumbero yo gufasha kugira indero y'urwaruka ibandanye itera imbere. Nayo ubusanzwe arongoye urunani rw'amasendika y'abigisha Kosesona Victor Ndabaniwe ngo arashima uko ivyo biganiro vyagenze, mbere ngo bakaba bagiye gutunganya inganda mu gihugu cose kugira ngo basigurire abanywanyi babo. Turakengurutse kandi yuko itegurwa y'ikibazo n'uko ari ubwenge abigisha bo mashure shingiro bisata bitatu vya mbere kigiye gukorwa, kidakorwa n'abigisha gusa, ahubwo n'abajeje kubafasha gutunganya imirimo, na cyane cyane bamwe bita ba maître responsable babakurikirana nabo bakazoba bari kumwe nabo kugira by'ukuri kumve neza ko ari ikibazo cyo kubapima ubumenyi, ahubwo ari ikibazo cyo gufasha ubushikiranganje kurondera ivyigwa bibereye, ivyigwa vyotuma akanovera k'indero kagaruka, ivyigwa vyotuma ubushikiranganje bubona ibikenewe ku mashuri, haba mu bikoresho canke mu bakozi. Muri Kosesona turebeye kuri ivyo dushoboye vyose kugira by'ukuri igikorwa catunganijwe kigende neza. Tukanabemera ko mu misi ya kuwa mbere tugiye gukora inama y'abarongoye amasendika yose y'abigisha ku nzego zose kugira tubamenyeshe ibijanye n'aya masezerano dushitse ku munsi, gutyo duheze tugerageze gukora ibishoboka byose ibijanye n'uko ari ubwenge abigisha bigende neza, ndetse n'ibindi byose bizokurikira bishobora kugenda neza. Kurangiza tubamenyesha ko mu ngingo zitatu zari zizwe ko zibiri muri izo zarumvikanywe ko, nayo iby'imishahara navyo bikaba ari mu bigiye kwigwako mu nyuma.